nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu reka tuyatangure muri Sudani ahiriwe hakajije umutekano mu bibanza bitandukanye ni mu gihe yiteze imyiyerekano. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Frederic Mundikije. Ajejwe umutekano muri ico gihugu bugaye amabarabara makuru agana ku nyubakwa za leta no ku makambi ya gisirikare ku murwa mukuru Khartoum no kuri uyu wa kane mu kwitegurira imyiyerekano yatumweko n'amashirahamwe iharanira inyungu z'abanyagihugu. Imyiyerekano yabereye ku murwa mukuru no mu bindi bisagara vyo mu gihugu hagati ifise intumbero yo gusaba ko haba ubutungane ku bantu bose bishwe mu mwaka wa 2019 igihe leta ariko iratuza abatavuga rumwe nayo bari mu myiyerekano. Itunganijwe kandi mu ntumbero yo kwibuka imyaka 2 iheze aho kwigenekezo rya gatatu ry'ukwezi kwa gatandatu imyiyerekano yari kwibera imbere y'amakambi y'igisirikare ku murwa mukuru hamwe no mu bindi bisagara vyo muri ico gihugu itujijwe. Ivyo vyabaye inyuma yaho igisirikare gikuriye umutegetsi yamaze imyaka myinshi atwaza igitugu Omar al-Bashir bivuye ku myiyerekano y'abanyagihugu bariko biyamiriza intwaro yiwe yamaze imyaka ishika 30. Sudani kiriko kigerageza gusubira mu ntwaro ya demokrasi. Muri iki gihe kirongowe n'abasirikare bafatikanije n'abasivile muri leta ifata kibanza ihanzwe n'ibibazo by'ubutunzi n'umutekano. Imyiyerekano uyu munsi ku wa kane yatumweko n'amashirahamwe abiri, Sudanese Professionals Association hamwe na Resistance Committees, yompi yagize uruhara ruhambaye mu myiyerekano yo kwiyamiriza al-Bashir. Frederic Nkundikije urakenuye. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rihangayikishijwe n'impunzi z'abarohingya zihunga ziva mu kirwa ca Basana Shar. Tim Harris ishimwe abandanye n'ino nkuru. Ubuyobozi bw'iri shami buvuga ko buhangayikishijwe n'amakuru avuga ko hari impunzi z'abarohinja zafashwe zigafungwa zihunga ikirwa cya Bhasan Char cyo muri Bangladesh. Aha niho zimwe muri zo zatangiye guhunga kuva mu kwezi kwa 12. Bamwe muri izi mpunzi z'abarohinja bemeza ko bahatiwe kujya kuri icyo kirwa, bakavuga kandi ko batishimiye ubuzima bwaho. Mu byumweru bishize impunzi zabarirwa muri 100 zarafashwe zirafungwa nyuma yo guhunga icyo kirwa gikunze kwibasirwa n'imyuzure ndetse n'imiyaga y'inkubi iva mu kigobe cya Bengal. Kuva mu kwezi kwa 12 abamaze kwimurirwa kuri icyo kirwa bagera ku 18,000. Ubuyobozi bwa Bangladesh kandi burateganya kwimurirayo izindi mpunzi zigera ku 100,000. Ejo kuwa gatatu intumwa ebyiri za HCR zashoje uruzinduko rw'iminsi 4 zagiriye muri Bangladesh nyuma ziza gusohora itangazo ryerekana ko bahangayikishijwe n'uko izo mpunzi zibayeho. Basabye leta ya Bangladesh kwita ku mutekano wazo ndetse bakanabasezeranya ejo habo hazaza. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho irya nino kw'isi. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri azobonana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngoro yiwe mu ndwi iza. Fidel Niyongabo nivyo aje kutubwira. Abategetsi b'ibiro vyiwe bamenyesha ko azobonana na Perezida Biden mu rugendo azoba arimwo mu Bwongereza, aho azokwitabira inama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi kw'isi mu vyerekeye ubutunzi. Ibiro vy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri vyatangaje ko azokwakira Biden n'umutambukanyi wiwe Jill Biden mu ngoro yiwe ku munsi wa nyuma w'iyo nama izoba mu mpera z'indwiza mu gisagara ca Cornwall mu Bwongereza. Abategetsi b'ibihugu indwi biteye imbere kurusha ibindi kw'isi mu vy'ubutunzi bazoba bahuye mu nama ubwa mbere amaso mu yandi mu kiringo kirenga imyaka 2. Ibibazo vyerekeye ikiza ca COVID-19 n'ihindagurika ry'ibihe nivyo bizoshimikirwa ko kurushiriza. Ubwongereza kizoba cakiye iyo nama gifise igishika cyo kwerekana ko ivyo bihugu bigifise igihagararo gikomeye mu makungu, aho ibintu biriko birahinduka mu buryo bwihuta. Fidel Niyongabo urakoze. Agezwe hirya nino kw'isi, reka tuce tuyabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu duhereye mu Bugiriki bugiye guha incanco za COVID-19 ibihugu bibanyi vyabwo. Ejo ni Mukankusi ibihugu bizoronswa izo ngabire n'ivyahe. Iki gihugu kizaha izo nkingo ibihugu bituranye byo mu majyaruguru ari byo Albania na Macedonia. Ni inkingo zose hamwe 40,000 za COVID-19. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru, umuvugizi wa leta y'Ubugereki Aristotelia Peroni yagize ati: bufatanyije na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi nk'uko byinshi mu bihugu by'Uburayi byabikoreye abaturanyi babyo, Ubugereki buzaha inkingo 20,000 Macedonia kandi buhe izindi 20,000 igihugu cya Albania. Cyakora uwo muvugizi Peroni ntiyumvikanishije igihe icyo gikorwa nyirizina kizabera.
ejo ni tukivuga ku vya virusi ya corona ibitigiri vy'abandura uwo mugera ku murwa mukuru wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa vyongereye cane. Fide Niyongabo aragarutse. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje no musi wa kane ko byabonye ko ibitigiri vy'abandura umugera wa COVID-19 mu kwezi guheze Kinshasa vyongeye cane. Ivyo vyerekana ko ibintu biriko bimera nabi kurushiriza mu karere kose ka Kinshasa. Umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Kongo aremeza ko inshuro igira gatatu y'ibitigiri vy'abanduye ikiza ca COVID-19 biriko vyiyongera cane Kinshasa ataragaseseshwa muri. Amenyesha ko iyi nshuro ya gatatu ishobora kwihingumbi kurusha inshuro z'imbere yabo. Avyegeka ku kudebukirwa kw'abanyagihugu kubijanye no kutubahiriza ingingo zo gukoranira mu kibanza kimwe hamwe no kutambara udufukamunwa. Umugwa mukuru Kinshasa ufise abantu bagera ku miliyoni 15, benshi muri bo babayeho mu buryo budashimishije kandi bagundanyeko. Fidela, tuve muri Kongo tuja muri Nigeria aho abategetsi bemeje amakuru avuga ko abanyeshuri 136 harimwo abafise imyaka 5 banyurujwe. Frederic Nkundikije atugire ku muriri wino nkuru. Ayo makuru avuga kandi ko muri abanyeshuri banyurujwe harimo abafise imyaka 5 nk'uko vyemejwe n'umukuru w'iryo shure uyu munsi kwa kane. Abantu bitwaje inkoho bari ku mapikipiki bateye ishure Salihu Tanko rya Kisilamu ku munsi wa Mungu, bica umuntu umwe bongera banyuruza abarimu 3 nk'uko umuyobozi w'iryo shure Umar Idrissa yabibwiye itorokanizo ry'amakuru Associated Press. Idrissa yavuze ko igitigiri gishobora kwiyongera ngo kuko ubuyobozi bw'iryo shure butarashobora kuvugana n'abavyeyi bose kugira ngo bwemeze ko abana bari kumwe n'abavyeyi babo. Muri uyu mwaka honyene abanyeshuri amajana baranyurujwe mu buraruko bwa Nigeria, kandi leta ntirashobora guhagarika iyo nyifato y'inkozi z'ikibi zinyuruza abanyeshuri zigahava zisaba ingwati yo kubabohoza. Ivyo byaratumye amashuri atari make yugarwa. Mu ntango z'indwi abanyeshuri 14 hamwe n'abakozi bo muri kaminuza ya Greenfield University iri muri leta ya Kaduna bararekuwe nyuma y'ukwezi bamaze baranyurujwe. Ababanyuruje bitwaje inkoho basavye amadolari ibihumbi amajana vy'ingwati, bari bamaze kwica 5 mu banyeshuri bagize imbohe kugira ngo bategeke abavyeyi babo gutoza ayo mafaranga y'ingwati. Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru agezwe hirya no kw'isi badutorokanije bakaba baheje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndabibutse ko mushaka kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho leta y'ico gihugu naho yafashe ingingo yo kongereza igihe igipimo ca COVID-19 kimara mu rwego rwo korohereza abakora ubucuruzi buto buto bwambukirana imbibe. Abakora ubwo bucuruzi bo ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barrière n'abakarani bawucisha ko imizigo bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko hakiri izindi ngorane zitandukanye zirimo kutagira impapuro z'inzira. Inkuru ya Jean Baptiste Ndabananiye. Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru 2 kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu. Twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe bimeze. Abaganiye n'ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubu bucuruzi itari nziza. Ibi byatumye ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barrière kuri uyu wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'ijwi rya Amerika barinubiriye politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamye. Mu masigera atambuka kubera ibipimo presse passe ndayifite ariko kubona igipimo nago byoroshye. Twageze batubwira utari mu ishirahamwe nago turamupima batugaruye. Sinjya nambuka bitewe nuko iby'amashyirahamwe nabonye ntabishobora kubera ubushobozi bukeya. Ishyirahamwe gatangira ubwa mbere gatangira ku buntu, bigeze hagati baca amafaranga no kwinjiramo bagucaga nk'ibihumbi 20, hari naho wajyaga bakaguca 30 andi bakaguca 10.
nagiye banca 20. ubwo ikibazo ni icy'amashirahamwe cyane cyane bafite amaresepasi mashyashya nkabashakira ubuvugizi nabo bakambuka nk'uko natwe twambuka kubera ko batari mu mashyirahamwe ari abo bari kujya kwipimisha bakabangira. Abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa n'ayo matsinda. Abo ni abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 20,000 na 30,000. Basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito laissez-passer. Bongeraho kuri uruhushya rumara amezi 2 n'igice kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze mbere ya virusi ya corona, kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga. ntacyo byahinduye kubera ko twari twishimiye kuko barakoresha irangamuntu, twese twishimye. Icyo twasaba ubuvugizi tukambuka n'irangamuntu 12 ntabwo ari umuntu wese ubibona. Ni akazi gahari, benshi baricaye. Nabuze n'akazi baturukuye tukajya turambukira ku marangamuntu, byaba ari byiza. Nuvuga ngo nta 12,000 ufite. Ndabyo mugu dukore n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka. Hano nzera twishi kandi bagomba kutuvugana tukambuka kurangamuntu ku byari bisanzwe. 12,000 ngenda nabasha kubibona. Leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu nazatambuka ikagenda. Nge nabuza ayo kwishyura laissez-passer. Nge narambukaga nkishyura igipimo n'amafaranga ya laissez-passer, ariko naje kubihagarika. Naje kureba ndavuga nti aho kugira ngo nzajye nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nanjye ntafite inyungu. Uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga gusa. Abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rwo bavuga ko imibereho mibi ibarembeje. Aba ni bamwe muri bo. Nzere twishe twese tumeze nabi, mituweli twayibona gute? Ntabwo urishyura mituweli kugeza ubu? Ndayo nayishyura ariko ndakoze si uko twari dutuzwe n'umupaka. Turugoye n'abana 7 tujyaga rimwe ku munsi, twajyaga 2 ku munsi. Njyaga ari wacu bambereje ibyo kurya niyo bandunze. Ni ukuri kw'Imana bitumugore n'abana mbere ngikora nabonaga ng'ibihumbi 10 mu minsi 2 ngahereza mu rugo bagahaha bakarya. Ntago icyumweru gishira wenda buri munsi ariko ndi kurya, mfite urugo, umugore n'umwana umwe. Ijwi rya Amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya COVID-19 kimara ari impamo. Baba ari ababasha kwambuka, baba ari n'abatambuka, bose barishimira igihe cyazamutse. Aba ni bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishira babonye andi mafaranga 5,000 yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona. Mbere cyashyiraga vuba ukabona gishize bwangu, iyo minsi 30 iradufasha. Twepimishaga ibyumweru 2, cyo twashimiye leta nuko yashize ku kwezi. Hono wenda amafaranga turi gutangaza ajya yagaruka. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi. Kuri yo gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere, ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka. Ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe, atubwira ko yere buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo. Twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa 4 ariko ntiyatwitaba. Cyakoze kuri uwo mugoroba yaramaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi, ariko ko yari kudusobanurira nyuma. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.